kanevu bariko baratwononera ibarabara muramaze kwibona ngaha muri pave niho nayibonye cyane mugabo nahandi biriyo gasanga umuntu arazanye nk'ibeni yuzuyemo amabuye canye irimo umusenyi canke amatafari kugira arondera inzira ingene ajabukana yabeni yiwe agaca afata amabuye agahambagira muri urya mufurege atusanga mbere ku mpande z'umufurege wamenaguritse turasuye mu bugira kandi izi nyubako rusangi zarazimvye leta ukabona yuko ushaka kutabura imodoka rondera ibiti canke imbaho utarure umufurege kugira ushobore kujabura ya modoka ikuzanire bya bikoresho byo kuba turabisubiyemo kandi mwitwareke zino nyubako rusange muzitwareke muzibungabunge kuko inyubako itabungabunze ni inyubako ihera vuba vuba. Umukuru wa zone Cibitoke muri komine Cibitoke Ndayishimiye Ruwi aramenyesha abenegihugu bo muri iyo zone bafise amaparasera ari kwibarabara akora ku miserege itwara amazi y'imvura ko batazongera kuza bakorera isuku ku mihana yabo. Mufise amaparasera akora ku mifurege y'amazi ntabwo tuzosubira kugaruka kubakorera ku mihana iwanyu, turabivuze kandi turabisubiyemo ntituzosubira kugaruka gukorera ku mihana iwanyu. Yabahaye imisi ibiri yo gukora ibikorwa by'isuku mu mihana yabo. Iyo misi nayo ni umunsi wa mbere n'umunsi wa gatanu. Tubahaye imisi ibiri mu ndwi, umunsi wa mbere no kuwa gatanu muzokwame mukora ibikorwa by'isuku haji wanyu mu ngo, ayo makanevu yose mwama muyasukura. Ejo bundi twaragirana inama n'abaserukira abashefu de quartier muri RTS baravuganye neza yuko burindwi tuzokwama dukora ibikorwa by'iterambere rusange. Nimba inondwi tubisize ku munsi wa gatandatu tukaraba uwundi munsi tukabishira hagati mu ndwi kugira babandi nibazogume bazana urwitwazo ngo twebwe ngo twasanze ibikorwa mutunganya duhurirana no munsi w'Isabato. Mugabo tukaca dusanga kubera ko twe hano tuba mu makartier agize meri ya Cibitoke twasanze hari abandi bama bavuga ngo twebwe ngo muteguye ibikorwa bya hagati mu ndwi usanga turi kubuzi. Yego none nimba uri kubuzi hagati mu ndwi kuwa gatandatu naho uburi ku kazi. Turiko turaraba rero nta bwitwazo bazava badusigurira ngo tureka kwitaba ibikorwa rusange kubera ko mu bipanga iminsi y'akazi canke iminsi y'Isabato. Oya ndabasabe banyakubahwa murongoye karti muzoze muratandukanye iminsi nimba uno munsi bikoze ku gatandatu uwundi munsi mubishira ku minsi isanzwe uko kugira babandi turabe urwitwazo bazohava baza baratubwira. Amenyesha ko ni parasera itariko yarangurirwamwo imirimo ko isanzwe ifise nyirayo ko nabo nyene bategerezwa kwitwararika isuku ku maparasera yabo. Ahamagarira abenegihugu bose bo muri iyo zone gukwiragiza ubwo butumwa kuko vyibonekeza ko imiserege yasivye kandi iri imbere y'imihana y'abantu. Na mbere iyo mihana nyene usanga amazi y'imvura ava mu mazu yabo, iyo miserege ariyo ibasohorera ayo mazi.
ivyo umukuru wa zone Cibitoke Ndayishimiye Louis yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Nyakanga mwaka wa 2025 aho uwo mukuru wa zone Cibitoke yari yazindutse yifadikanya n'abene gihugu bo muri iyo zone mu gusibura imiserege yasivye igendanira ibarabara rya pave ryo kuri iryo barabara nyine ry'indwi. Twamenyesha ko Ndayishimiye Louis ari we mukuru wa zone Cibitoke aherutse kwizegwa kurongora abene gihugu bo muri iyo zone Cibitoke. Twabibutsa ko ubu komine Cibitoke yose igizwe n'amazone indwi kandi abarongoye izo zone bose bakaba bari ku kivi muri kino gihe bose bakaba bari mu bikorwa by'iterambere.